twaguma mu kwizera ko ari ikintu kizovamwo, mugabo twaguma twemera ko uyu munsi atarakiraba. Aduhaye iryo tongo iri mwagendagenze ryaratubereye ingorane gose. None vya bindi mwavuga biri hehe? Twubaka iraro ry'inka hari yepfo kugira ngo ufate itongo rifatire epfo kumugerero. We wasavye guverineri itongo ryo kugira imigambi y'iterambere, none bubatse iraro ry'inka. Ndibuka ko abashitsi bacu ba mbere twabaraje hariya uwo munsi twigishaho alphabétisation des adultes, hanyuma tugaca tugira n'ahantu inka zirara. Uwo munsi niho twaraje abashitsi. Nobabwira vyinshi ariko vyo twara umwanya, ariko nagomba mwumve mu migambi yose twaranguye vyaradusavye kwemera kurindira ngo dukure. Mu gikorwa nkora mu buzima bwa misi yose harimo kugira inama abarongozi, coaching. Ikimwe mu bingora ndiko ndagira inama abarongozi, ndababwiye ngo barindire baca banyanka, uko bibaza ko ivyo biyumvira bizoba ejo. Nanje nkababwira ndivyo mwiyumvira ntibizoba ejo, kandi sinahirya yejo. Bamwe ati kandi wowe uragayana, none wewe ntiwabishoboye. Ni none kutambajije aho naciye, ntumbaze n'iminsi narindiriye. Wowe wibaza nabitanguye gutya nyene. Kuri Yesu abigishwa bategereza kwemera ko bategereza kurindira. Bategereza kurindira agafa, bizokunyuka mbere apfe. Azobasigariye inkehwa naho yagaburiye benshi. Azobasigarana abantu 120 yagaburiye 5,000. Bazotangura Yerusalemu naho barabi Galilaya, bazogenda i Samariya, bazoshika impera y'isi, ariko bazogendayo bahunga apana babiteguye. Bategeza kwitegurira ugo rugendo, bategeza gutahura ati yereko riratomoye, ariko ibihe turimwo bisaba ko turindira kandi tukagenda buke buke. Sinzi wewe nk'umurongozi ingena uri kuratera imbere mu burongozi bwawe, urarindira. Bwami bw'Imana butangura ari butoyi, kandi umuhinga wabwo ararindira ibihe bikikora. Namambwira abantu naragerageje kuvuga ubutumwa muri kino gihugu, natije amahera, nacumukuye, nashonje, nkakwa kurara mwibarabara mu ntara za kino gihugu. Wapfa umwimbu nkabona ntawe ugomba kunyumviriza, kuko nabona ivyo Imana yambariye kumenga hageze, nkagomba gusunika ngo bigirene bibe. Hamwe nabihevye ubu bantumira hakiri kare amezi 6 imbere, kandi tukanegosiya ingena nzogenda, bakanderura kandi bakandaza kandi bakangaburira kandi bakampamagarira bo mbwira. Jewe nta nakimwe nahinduye kiretse ibihe vyahindutse. Umutima ni wa wundi, insiguro ni ya yindi. Difference ni iki? Igihe. Icya gatatu ndangiriza ko nuko igikorwa cy'ubwami bw'Imana kimaze gukura kigirira akamaro benshi. Iyo utanguye igikorwa ukemera umuruho wo kukirindira, nkuko umurimyi arindira imirima yiwe yihanganye, kizana umwimbu mwinshi. Muri wa mugani Yesu yababwiye ati iyo ko gasami gabuto kavuye mu igiti kigahinduka kinini, nubwo ka sinapi ubwoko bwo muri Palestine naho kiba kinini si kiti kinini cyane, yari ngereranya ariko aratanga ati gaca kaba kanini kurusha ibindi byatsi byo mu ishamba. Ubwa kabiri inyoni zo mu kirere ziraza zikarikamwo. Mwumve, kamaze gukura gahinduka ubwugamo bw'inyoni zo mu kirere. Muri ayo majambo mwumvemwo akaruhuko, gushikira abantu benshi kandi bava henshi. Sinzi ko mwari muzi ko inyoni mubona ngaha zose zizo mu Burundi, mwari mubizi? Hari inyoni z'abashitsi tuba dufise ngaha. Mwari muzi ko dufise abashitsi b'inyoni? Nimba ari icyaremwe gifise umugisha kidasaba visa na passport ni inyoni. Mwari mubizi? Mwari muzi ko ziba mu Kirundo, ziburaya,
zahunze igihe gikanye. Mwari muzi ko ziva mu bugaragwa zikazino zikavino zikaja mu bugaragwa. Akababwira ati nikakura kazogira ingaruka impact irenge ivyo ko kwiyumvira ishika kure. Yesu ariko ababwira ati ubu butumwa bw'ubwami bw'Imana mubona bariko baragaya ngahi wacu buzokura bushikiriye Yerusalemu hose kandi buzoshika ni Samariya. Turabibona mu byakozwe n'intumwa 8:12 buzoshika no muri Aziya. Turabona urugendo rwa mbere rwa Paulo n'urwa kabiri ruzoshika ni Buraya, mbere ruzoshika ni Roma ku mugwa mukuru w'isi y'ico gihe. Akababwira ati nimutsanukwe nimutinye ibintu turimwe biriseriye mugabo bitabakurindira ariko bizokorera bizogenda kandi bizoshika. Mbega Yesu yoza mwamubwira ko ivyo bintu yavuze byari ivyo cyangwa sivyo? Bwarashitse no mu Burundi mu miryango yacu abantu barakijijwe. Ubwo butumwa nibwo karavuga uyu munsi mwisi miliyaridi 2 n'iz'abakristo mwisi zirenga kandi bizeye ubutumwa bwiza bwamutse ku mwami wacu abusigira abarovyi abantu bato bato, kuko imbuto y'ubwami bw'Imana irakuri gashika kure. Harvest Initiatives ariyo Moisson pour Christ yahavuye ikura hanyuma ishikira abantu benshi kandi henshi. Ndazi ko umuyobozi hava avuga umwimbu n'ivyaranguwe, ariko abantu benshi muri kino gihugu barizeye Yesu umwami n'umukiza wabo biciye mu ivuga butumwa ry'abimbuzi ba Kristo. Benshi amashengero aratangurwa, abo twashikiriye twebwe n'abashikiriwe n'abumvise ko twashikiriye abantu. Abigishwa ba Kristo muri kino gihe baragwiriye, ubu bariko bavamwo abarongozi n'abungere b'amashengero. Tugeze ku rugero rwaho abo twareze ari abapastori bamwe barongoye amashengero mu rwego rw'igihugu. Ariko kandi nakoze ku mutima sanze no hanze abo twakoranye ivyamwa vyarashitseyo no hanze. Nari mu Buholande mu 2019 ngendeye abarundi bariyo ndi mwivuga butumwa, nakigwa na bene data bo muri club ya Moisson mu Kinindo bafise ishengero bariko barabatiriza kandi bariko babatiriza abazungu. Naravyiboneye n'amaso yanje ndabikoza ku rutoke. Canada, muri Montreal, Amerika, muri Afrika, Nairobi, Kampala, abantu bakuriye muri no muvuma niyo bari bamwe n'abapastori bandi n'abajana butumwa bandi bariko bamamaza ubwami bw'Imana. Hari nabo twareze nabo nyene bahavuye batangura amashira hamwe, bamwe ndababona ngaha, bamwe bavugane n'Imana muri iki kibanza nyene turi mu convention, abandi barererwa mu club baratangura ibikorwa baratera imbere. Na vya bigo njana butumwa batubwira biriko biratanga amazu, imfungurwa, abana, ababana b'ishure, abagwayi bavugwa hamwe n'ibindi. Y'ubwami bw'Imana ikowacu ubwami bw'Imana kikozwe neza, abagitanguye kiragera ahantu batatahura ibiriko biraba kubera birenge ivyo biyumvira. Nagomba gutera intege watanguye ikowa c'Imana cyangwa uri mu ikowa c'Imana kanaka. Bijya wayiyumviye ni bimwe, ivy'Imana yiyumviye ni vyinshi kuruta ivyo wiyumviriye. Niho mwizigirwa bizobandanya kandi bizotera bishika kure. Nitwaba dushikuje rero tuvuze duti koko Uhoraho yakoze ibikomeye natwe turanezerewe. Ko rero dukwije imyaka 25 banyamuryango, reka twifate nk'abakuze. Iyo myaka y'ubuto y'ukugawa y'ukuvunika yaraheze. Umuntu akwije imyaka 25 gukura biba biheze muri we,
ababaye umuntu akuze mu buryo bwo kwiyumvira. No kuvuga yuko ntiduhejeje ahubwo turatanguye. Kw'imyaka yo gukura twayitotse. Ntidupfe tukiri bato. Ntibitwononekare. Tukarongora ishirahamwe neza. Tugakoresha ubutunzi neza. Tukaba bizigirwa mu byo twasezeranye ko tuzokora. Reka iki kintu kitubere umushinge. Twibuke ko kimwe cyatuma duhaguruka n'ubu nikiravaho kiracariho. Ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake. Haracyari abantu benshi bicaye mu mwijima w'ivyaha bakeneye inkuru nziza ya Yesu. Mu Burundi no mu bindi bihugu haracyarwaruka n'abizera amashengero kubera amageme make abarongozi babo bagize, bakeneye inyigisho zibakomeza mu kwizera. Haracyari imiryango muri kino gihugu itari mike ikeneye ubwugamo, imfungurwa, kwiteza imbere, kuvugwa n'ibindi. Ibice bitandukanye bya kino gihugu biracakeneye abarongozi bahindutse, bimvuga kuri, babagendera jambo. Kandi aho nta handi bazorererwa ni mw'ishengero, ni mw'ijambo ry'Imana. Uko mu byaha nta muntu nk'uyo wokurayo. Akazi rero karacahari. Nagomba ndagize ndabatera kamo. Byabaye bakwe kuri jewe gukorera Harvest mu myaka 15 ya mbere itari yoroshe. Kandi Imana yabanye nanje. Ntaco nabaye. Nabo twari kumwe. Byabaye bakwe gushigiriza uburongozi bwo ku munsi umushinga ntaye Donatien Ndagijimana nabo bakoranye mu myaka 10 iheze. Ni bakwe ridasanzwe kuba muri bino birori aho twigina isabukuru y'imyaka 25 tukiriho natwe tugihumeka tugishobora gukoza urutoke kuvyo twahora twizigira n'ibyo twasengera. Nibaza ko imyaka iri imbere jewe sinovuga ngo useze musavye wa mahoro uko naho ndaje. Mugabo abo twakoranye muranzi umutima wanje n'ishengero. Usanze inge zitaryoshe ntuguma widoga ngo bateka nabi. Ahubwo ugenda mu gikoni gufasha abariko barateka. Sinzosubira kwidoga, narahejeje kwidoga. Nahisemo kugenda mu gikoni na jewe nterere mu bandi. Ndatahura batwitangiye imbere ivyo bari bafise n'ivyo bari babuze. Ico ndokora no kubidogera ahubwo no kubasanga iyo bari mu gikoni tugateka turi kumwe. Tugituma imyaka iri imbere nifuza kuyimara ngerageza gufasha kugira ngo habeho amashengero afise akaranga mutima kijana butumwa ari mwukuri ayisunga Bibiliya. Ivyo bizonsaba umwanya munini ugutegura abarongozi biciye mu mashuri ya Bibiliya, kandi bizonsaba umwanya munini uguterera mu burongozi bw'amashengero. Iryo ndimwo nayo ntarimwo. Kubw'ivyo nibaza yuko bansubiriye n'abazobasubirira kino gikorwa bazokibandanya neza kugira ngo gitere kije imbere. Nzohimbagwa ni n'abantu araje kubana n'umwami wanje nje mwisabukuru mu myaka 25 iri imbere y'imyaka 50. Ndazi ngena bizoba bimeze neza. Abigishwa benshi mu gihugu, abanyavyaha benshi bihanye, ibibano byahindutse, ubuzima bw'igihugu bwahindutse uko twagihaye abarongozi barerewe mu ijambo ry'Imana. No muri ico gihe nta nkeka slogan izoba nk'iy'uyu munsi. Tuzovuga duti koko uhora yakoze ibikomeye, natwe turahimbawe. Imana ibahezagire.